mukurikirana radio Uhuru ni radio mukurikirana kuri 104 tubaramutse mwese muri mu gisagara ca Bujumbura namwe mwese muri mu ntara yagutse ya Bujumbura canke namwe mwese muri mu gihugu hagati abari za Kirundo Muyinga hariya za Cankuzo hariya Makamba Rumonge Gitega n'ahandi hose tutiriwe turadondagura nkuko musanzwe mumenyereye kino kiganiro muri kumwe na Ndikuriyo Merance tuza kumbarana uno mwanya w'isaha rero ni kuva igihe cy'isaha 11 kugera igihe cy'isaha 12 uno musi tukaba turi ku musi wa mbere hanyuma ikindi kiganiro kiba ku musi wa gatanu kuva igihe cy'isaha 5 kugera igihe cy'isaha 6 zo mu gatondo nkuko musanzwe mubimenyereye kino kiganiro ni kiganiro c'amagara kuri twese meza biciye mu gufungura neza canke mu kunwa neza dukoresheje ibitegwa dusanzwe twifitiye ngaha mu Burundi canke ibinyobwa dusanzwe twihingurira haba harimwo n'icayi canke imitobe n'ibindi. Uno musi rero turaheza tubabwire kuki uno musi turababwira ku ikaroti. Ikaroti ni kimwe mu vyamira mu kuzimu co kimwe n'ibijumbu ibiraya n'ibindi n'ibitunguru murazi ko vyamira mu kuzimu ivyema hariho n'ibindi bitari bikeya rero ikaze kuri mwese twongeye kubaramutsa. Ikaroti rero muri rusangi ni ingirakamaro cyane ku buzima bwiza bw'amaso ni ku buzima bwiza kandi bw'amenyo harimo n'umutima hakabamwo n'amagufa. Ibi bintu tubabwira biba ari vy'ingenzi cyane. Amaso adufasha kuraba cyane twaba tukimenya kubona ku mezi 2 canke 3 canke ukwezi n'inusu bivana n'umwana ingene yatanguye kubona neza akivuka umwana ukabona atanguye gutwenga kugeza upfuye. Hari n'abandi rero bagira ibi bibazo byo kugira ibibazo by'amaso akaba yavutse atabona canke agahuma yaramaze kubona yarabanje kubona bivana n'ingwara rero z'indani. Rero izo ngwara iyo muzibonye ziriko ziraza ntabwo ziba zije uwo munsi gusa ariyo mpamvu hanze mu bihugu byo hanze baba bafise abadogiteri babakurikirana. Burya umuntu ntakurikiranwa n'umudogiteri ngo nuko agwaye oyaye ahubwo akurikiranwa n'umudogiteri kubera uba ufise kwitwararika amagara yawe nimba hari akantu gahinduka nimba ari ikintu buri kintu gihinduka ukaba wakimenye umudogiteri akamari kumwe nawe ukagira ugukurikirana kujya kumwigisha ariko arakwigisha ku ishure. Rero n'amaso ni ukunyene amaso abantu dushiduka tuvyuka dusanga yamaze kudufata ukumva ngo yagwaye amanere ukumva ngo yagwaye amaso bagaca bakwandikira amarori naho nyene ntakire bikaguma biruko hanyuma bikaviramwo na y'amaso ukunda kumva ni cataract yandi babaga hakaba n'ayandi batabaga ariko ugasanga bigumya ruko nyene ariko amaso kiyatera kiba kiri muri wewe nyene ntabwo kiba kiri hajya ku maso ubona bambara amarori oya si hajya biba biri ahubwo biva muri wewe bigaca mu bwonko bigaca mu rutigu umugongo bigaca mu gitigu bigaca mu byo dufungura bigaca ahariho hose murumva ko umuntu mu kirere tuba turimwo mu gihe kiba canduye haba harimwo amabagiteri menshi amwe agenda guhoma mu kanwa ayandi tukayamira ayandi akaza mu maso ayandi agaca mu mazuru amasinezi takaza n'ibindi byinshi. Rero biciye biva ku byo dufungura hariho bimwe rero bigenda vyirukana ayo mabagiteri atuma ibihimba bimwe by'imibiri yacu bigwara. Hari n'abagwari bihute kubera iki kubera hariho nk'agakoko kinjiye mu mubiri wiwe kagaca kinjira indani nka kujya kwimvunja. Imvunja muramaze kubona yuko ari akantu kameze nk'imbaragasa akantu gatoya kinka kwinjiramo
kakwinjiyemo rero urumva kaba kagiye kuryoherwa n'inyama yawe, umubiri wawe kagaca gakura, ariho handi ubona imvunja. N'igihute benshi bavuga yuko iyo kitavuye indani muri wewe, kujya kuntu umubiri nyene ubutari normal ahantu hamwe, hariho igihute gituruka ku kantu kaba kakwinjiyemo, cyane cyane abagenda kurima imiceri, ako kantu kakakwinjiramo mu mubiri ugasanga uragwaye igihute canke ikintu kivyimba ahantu, bikarangira bakakubazi kakajanirana najya amashira bagenda bakubagamo. Rero amaso mwumve yuko ikaroti yafasha cyane mu gihe ufungura ikaroti igihe cyose. Na y'amenyo twakubwiye ko amenyo akunda gukarirwa n'ibi utudukoko duto tugenda twigurukira nyene, amabagiteri uyasanga mu mate, ukasanga handi hose, ayakaza kinjirana n'ibyo ufunguye mu gihe wari wafunguye ibyo utaronze gutyo, bimwe bikahera mu kanwa, ibindi bikamanuka bikavamwo n'inzoka zindi, harimo za teniya n'izindi, hakavamwo n'izi nini, hakavamwo na ntonto zigenda zivanga mu mubiri wawe. Umutima nawe nyene murazi yuko muri iki gihe bitoroha kurwara umutima ubu n'akanya gatoyi cyane. Rero hakaba n'amagufa. Muramaze kubona yuko hari abantu babungwa amagufa, muramaze kubibona yuko sibake. Burya ni iryinyo uriravye ni nk'igufa Imana yaremeye yuko urikoresha mu guhekenya. Ikizokwereka yuko rimeze nk'igufa nuko indani ari rizima, rifise umuheha ujana amaraso mu ryinyo indani hagati. Rero y'iryinyo ribunzwe cyane cyane nk'amajigo ukunda gusanga ryatobotse. Rero iyo ritobotse kubera umutsi utwara amaraso ari indani, urumva ni nko mwigufa neza. Rero iryinyo ni igufa muga ritandukanye n'ayandi magufa, kandi womenye ko iryinyo riteye ku igufa n'ubundi imisaya ni amagufa. Rero ikaroti murumva yuko ibi bintu bine ari by'ingenzi: amaso, amenyo, umutima, amagufa, nibyo bya mbere. Hari abantu benshi kandi bakunda ikaroti, abandi nabo ugasanga barazanka. Uvyumva gute? Haba rero kuzihekenya ari mbisi canke bakazirya zihiye, abandi nabo bakazikoresha bagira imitobe, abandi bakazirya kuko baryoherwa ariko batazi n'akamaro kazo mu mubiri w'umuntu uzirya. Akamaro rero niko tugiye kubageza ko neza hano kuri Radio Uhuru kurikirana ku 104 n'ibice ubusa gusa. Rero turababwira ibintu birenga 8 akamaro biterwa n'akamaro k'ikaroti. Turahera ku kintu cya mbere, mufate agakaramu mwandike, kuko igihe mutanditse ikaroti muzoyibagirwa, kandi ari ikintu cyari kikiboneka mu Burundi. Zirahaba nko mu ntara zose, kuko intara zose imvura irahagwa, haba mu Mugamba, haba Imbo, haba mu Kumuso, haba mu Migwa, haba hariya kure mu Kirimiro n'ahandi hose. Intara kama rero sinzi nazo kuba zozihindura, ariko ziracyahari. Imbo hariya mu Kumoso, hariya barimo imisigati n'ahandi henshi. Rero karoti icambere, karoti zisukura amenyo ndetse n'ishinyo. Ishinyo y'amenyo n'ibinyigishi. Uzurabe hari n'igihe iryinyo ritaba rikorera kujya mugabo wahekenya cyangwa ukijigitura ugasanga ikinyigishi cyawe ntabwo gikomeye, ariko wariye izi karoti biragufasha yuko ikinyigishi gifashwa kigakomera. Hari ibiribwa rero bitandukanye bisukura amenyo. Hari ibyo usanga urya nk'imisigati uri kurarya umusigati, biratandukanye nuko urya isukari. Umusigati niwo mwiza, isukari irakurikira kubera isukari bayaciye mu ruganda, ntabwo bari nziza nk'umusigati uba wiririye uko nyene. Umusigati rero roza amenyo, karoti koza amenyo. Hariho n'ibindi byoza amenyo, ivyo bita bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude sindamenya ico bayikoramwo. Iyo wakiriye korogate
ugaca ushirako bicarbonate de soude, urabona yuko kaba kameze nk'agafu, hanyuma ugaca ukozamwo korogate wayishize ku ntuzeye kuri kijya nyene bakoresha brose, hanyuma ugaca ukoza muri bicarbonate de soude, amenyo usanga asa neza, ukijigitura canke ukakira. Burya bicarbonate de soude ihakwa kumera neza neza nk'umunyu ujya dufungura nawe nyene. Ushaka kwa amenyo yawe hariho utundi tuntu avako, urashobora kwakira brose, ugashirako umuti wawe, umuti nyene ujya nyene dukoresha w'amenyo, hanyuma ugaca ukoza mu kunyu, hanyuma ugaca wijigitura, uzobona yuko bimeze neza. Canke ugafata ukanasesa ko n'umutobe w'indimu, naho nyene kwikorogate usanga bimeze neza, navyo nyene biragenda muri uwo mwanya bigakura ko utuntu tutari duke. Wabigize igihe kinini na bya bintu bigenda bihoma ko babyita plaque, amaplaque, bijya bintu bigenda vyihoma ku menyo, urabona ko biboneka. Wabigize igihe kitari gito biragenda. Rero simpaka ngo bikoresha iminsi yose, kuko amenyo yabimenyereye atakibironka usanga ngira hari ikintu cyahindutse, kuko biraharura ku buryo ubona iryinyo ryera. Ego ni karoti rero yoyo ni naturel, ntabwo bimeze nk'ivyo vya bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude uzoyisanga muri ntuze, haba mu mafarmasi canke ahandi hantu mu alimentation. Hari n'igihe usanga bazikoresha cyane, zirahari, ndamaze kuyibona kandi nanje. Rero hari ibiribwa rero bitandukanye bisukura amenyo, karoti rero irimwo ni kimwe muri byo. Guhekenya rero karoti nyuma yo kurya ni uburyo bw'umwimerere bwo gusukura amenyo, kuko karoti ikuramwo ibyo kurya biba byasigaye mu menyo, bityo bikarinda udukoko tuza dukurikiye ibyo wariye tugasiga tugize. Cyo kimwe n'abantu mwijoro cyane cyane abantu bafunguye ntibacishe umujigiti mu menyo, burya baba ariko barikwegera twa dukoko twakurikira ibyo wafunguye. Tuja duhura n'ibyo wafunguye byagiye bisigara mu menyo, n'ikimenyamenya muzo kwakira agati mu gitondo, mwakire muce mubikuzayo agati, hanyuma uce ukimotereza wumva ingene kaba kameze. Si mu kanwa kawe haba hanuka, ahubwo tuba dukoko nitwo tuba twatumye bimwe wafungura bitera bigira akamoto katameze neza. Rero bijya nivyo bituma iryinyo rigenda rirava ko akantu, ugasanga mwite hajya nyine ubonesha amaso mu mbavu y'iryinyo canke hagati y'iryinyo n'irindi, usanga haje akantu kameze nk'iki. Muramaze kubona icuma cariwe caba cyo ku mwango canke kuri toilette, ahantu hakunda kuja haragwa ko imyanda gutyo, muramaze kubona ngene habungwa n'iryinyo riratinda rikabungwa gutyo. Cumenye yuko umuyaga urahura na y'amabacteri, hanyuma bigaca bihura na bya bindi wafungura vyidecompoje, biba byabaye decompose, bigaca biraborera mu menyo. Bibayeyo igihe kininiya biraheza bigaca vyirema utuntu, ikintu kimeze nk'ikintu gitera nk'ikirangi, ego kikihoma, hanyuma mu nyuma kikazogenda giseregeta, kuko urumva yuko ari udukoko nyene duto tw'amabagiteri tugenda duseregeta amenyo, bikarangira iryinyo ryakomeretse. Iryinyo naryo kubera nababwiye ko rimeze naryo nyene nk'igufa, mugabo Imana yarigeneye yuko ribigufa nyene rikomeye, rimaze kuba ryagize akantu k'akantu kabunzwe, biragora yuko rizogaruka rigasubira kuntuze. Utari wa mwana kiri muto wa wundi ahongoka hakagenda ryaginyo hakazogaruka irindi, wewe hamaze kuza ryaginyo rigira kabiri ku mwana mutoya, wewe iryinyo rica riguma ari ryo nyene kugeza upfuye. Niyo barikuye ufise amahirwe menshi yuko iryinyo ritagaruka, kubera uba waramaze kurenza imyaka yuko iryinyo riba rigikura. Rero ni byiza rero gufata neza amenyo yanyu, mwavyumvise. Tugende ku ca kabiri.
ikaroti rero zikaba zikungahaye cyane kuri vitamine A. Izi nazo zikaba zifasha, iyi vitamine A ikaba ifasha kubona neza, ifasha amaso kubona neza, twabivuze amaso. Karoti rero ni isoko nziza ya vitamine A. Iyo vitamine rero iyo vitamine itahari ucumva yuko nubundi kubona neza bitaba bikazi. Ningenzi rero cyane mu gufasha amaso. Karoti niyo turiko turavuga kubona neza, kuko zigira ico bita beta carotene. Iyo nayo igera mu gitigu, iragera mu gitigu igahinduka vitamine A. Twarababwiye yuko byiza abantu mugenda mwihereza bene utwo tuntu, bababwira bati duhebe utwo tuyoga duto mubona tugenda tubangamiye abantu muri ino misi. Iyo nzoga iragenda direct mu gitigu. Igitigu rero nico giheza kigakora iyi vitamine A. Mu gihe igitigu kitagikora vitamine A neza, iyi vitamine ngo ikigenda ifashe amenyo, cyawumva yuko cya gitigu cyawo kitakoze neza. Ku bantu nabo bagenda bagihereza ibintu biremereye, ni nkuko kwakira akamodoka gatoya, probox ntoya, ukayishiramwo amabuye ajya agenewe gushirwa mu ibeni igiye kuyatura ahantu bubaka. Rero igitigu naco cyategezwa gufata nk'ivyoja muri probox, ugacugihereza ibigenda muri sikani ya yindi bayita ho. Wumva gasha kice kigenza gute? Igitigu iyo ugihereje ibintu vy'imyambiro, ibintu bikaze, kiragenda kikaremerwa, kigaca cibera nk'ibuye. Iyo kimaze kumera nk'ibuye rero ntikiba kigitanga umusaruro. Ni hahandi rero haheza kavamo ingwara nyinshi. Kimwe rero mu bicuma igitigu gisohora iyi vitamine A harimwo ikaroti. Rero nyuma iyi vitamine A igaca ivanga n'izindi vitamine, ivyo bikaba ari byo bifasha amaraso kubona no gukora neza, nako amaso kubona neza. Rero ibi byose rero, ikindi kandi nuko umuntu akunda kurya ikaroti bimurinda ikibazo cyo byo ibibazo nako byo kutabona bizanwa na kenshi no gusaza. Rero umwumvise ko igiti kigororwa kikiri gito, uyo n'umugani bagenda babaha. Byiza guhera ku mwana mutoya kugera kugeze hagati. Umwana ageze hagati ni ya myaka kuva ku 30 kugera ku 60 50, abageze hagati ukiri mu myaka nyene yo kuba atoshe bien ku myaka ubusa, dufate ku mwaka umwe kugera ku myaka 15, uwo ni yahongotse rimwe amenya aragaruka kabora, ariko inyuma akakura nako mbe ndavuga kubora, oya agasubira kanaga iryinyo ryavuye rikagaruka. Ariko hejuru y'imyaka 15 kuduga amenya agenda amererwa nabi gutyo ntamere. Rero kurya ikaroti biratuma umuntu aheza, akaba ari karategura kazoza kiwe k'amaso yejo hazoza. Murabyumva? Byiza rero nuko ku bantu bageze mu zabukuru bibarinda kuba batabona, ugaca usanga niyo ari muzehe aracasoma igitabo neza. Bijya rero nta handi biva, ikizokwereka muzehe yifashe neza nuko amaso yiwe aba akibona naho yo bari mu busaza bwiwe. Bakavuga bati no muntu nahagiye arakira umusore, amenyo yarameze neza, imitetezwa yirira nta ngorane. Tugiye kukigira gatatu, karoti rero zifasha uruhu rw'umuntu kumera neza. Mwigeze kumva uruhu rw'umuntu rugenda rutegwa n'ibintu bigenda kumera nka bya bindi babyita urukushi, ibiherehere, kwa kungena uruhu rw'umuntu nta ruragumagumye. Hari n'igihe ukora ku muntu nko ku kuboko ukabona rurakwegutse rukamera nk'urusaza gutyo. Ivyo byose ntimuze mwibaze rero ngo ntibigiraho biva mu nda. Hari ivyo utaba warihereje nk'ikaroti turi kuno munsi utayiriye. Karoti rero irimo vitamine A, turacari kuri ya vitamine A iboneka muri karoti.
iba ifasha uruhu rero ikarurinda gusaza vuba. Uretse no kurya izo karoti umuntu agashobora no gufata n'umutobe wazo. Rero urakamura ya karoti ukoresheje vya birape ubu bakoresha by'umuyaga nkuba gutyo, ukagira isose, hanyuma ukayimimina ukawusiga mu maso iyo sauce, canke nyene ukarapa ikaroti ukayigira nyene nk'uruvurugu gutyo, hanyuma ukayisiga mu maso, ukayisiga no mu mishatsi, gafasha ibintu byinshi. Imwe igaca mu nda, iyindi igaca inyuma, mu maso ugasiga, ugasanga imeze neza, rwa rukoba ruragarutse rumeze neza. Ivyo rero bigatuma uruhu ruhora rubereye, ruhora rumeze neza kandi rutoshe. Nico cyari cya gatatu. Tugiye ku cya kane, ikaroti zirarinda ingwara z'umutima. Ikaroti zirarinda ingwara z'umutima. Uti gute? Ubushakashatsi rero bwakozwe n'ibigo byinshi, ntabwo ari ikigo kimwe. Ibigo byo kurwanya indwara z'umutima bayita Centers for Disease Control and Prevention. Byagaragaje ko indwara z'umutima zari ku isonga yo guhitana abantu benshi muri Amerika mu mwaka w'2010. Kurya karoti rero biraheza bikagabanya ibyago byo kurwara izo ndwara z'umutima. Indwara z'umutima murazizi, ntaho kwigora zibabwira. Ubundi bushakashatsi bwakorewe mu Buholande bukamara imyaka 10, bukorerwa ku bantu 200,000, abagore n'abagabo, urumva bari bavanze. Bwagaragaje ko abanwa nibura igice cy'igikombe cy'umutobe wa karoti bafise ibyago bikeya cyane ku kurwara indwara z'umutima. Icyo rero cyagira kane. Tugende ku kigira gatanu, ikaroti zikumira indwara ya kanseri. Ikaroti zikaba zifisemwo ivyitwa antioxidant. Amaoxidant rero ni bya bintu bigenda ahanini biterwa n'ibyo tugenda dufungura. Ibi biterwa n'ibyo tugenda tunwa. Barababwira amavuta, amamesa cyane ujya menshi, wibaza ngo ni hajya bitukuye bimeze neza. Ubundi amamesa yatugezwa kuba ameze nk'ibindi bintu, kuko amamesa akomoka ku giti nyene cyama. Icyama, amamesa ni cyama, ibigazi ni cyama. Rero abenshi ugaca usanga batetse amamesa menshi. Amamesa menshi nayo akaba arimo ibindi bituma iyo ageze mu nda agenda yiremaremamwo ibintu by'ibinurenure, ukuntu bimwe bikihoma mu mitsi, ibindi bikaja kwihoma, bikaza kubuza cyane igitigu gukora cyane. Rero iyo bimaze kugenda mu mitsi, ico kimwe n'inyama z'ibinure cyane, biragenda bikihoma, bikabuza amaraso gutembera neza. Aya antioxidant, amaoxidant nako urumva ni nk'ibisigarira by'ibiguma muri wewe, ibi bikagenda mu bwonko, bikatera ubwonko, bikavamo ibibyimba. Hariho n'ibindi ngo bigenda bituma umuntu mu gitereko amererwa nabi. Ibi navyo bigenda bituma ku bagabo zarubaga impande ibintu by'amaprostate. Ibi navyo nyene bigenda bibangamira amagufa. Ibi byose n'amaoxidant, bavyita amaoxidant, ibintu bigenda nyene oxidant. Amaoxide twayize muri chimie, ni ibinyene bituma icyuma kigenda kibura. Cyangwa wumva ibintu biboza icyuma, igihe naho byabojeje umubiri w'umuntu nawo ari umubiri w'inyama n'amagufa gutyo, wumva uwo byirinda gute? Nibi rero ikizokwereka yuko mu muntu haba hariyo amaelema kaze cyane, nuko umwanda mutoya iyo bagiye kuri toilette nyene zimubona, bakagenda bagashirako umwango w'icuma. Umwanda mutoya ugenda utarukira ko nta n'imyaka 2 hera cacuma kidatanguye kubona kibungwa. Kijya nico kikwereka yuko mu mubiri w'umuntu haba hariyo ibindi bintu bikaze.
umubiri w'umuntu nimba biva mu gitigu canke biva mu byo wanyoye canke biva mu biki, umubiri w'umuntu urateye ukuntu. Ariyo mpamvu rero ayo ma-oxydant agenda asigara mu muntu, niyo uzosanga agenda amutera kanseri, akamutera ibi vy'umutima n'ibindi, ugaca usanga igihe dogiteri mutaba muri kumwe agenda guha impanuro canke ugende wumva agashoka ahantu kugira ngo ugende wipimisha, ugasanga vyabaye ibibazo. Karoti rero zikaba zikumira ibi bintu bigenda bitera kanseri. Ni naya ma-oxydant rero agenda kistoka ahantu, nimba ariko bagabo ari stoka aho hantu, hatuma umuntu agwara rubaga impande, ugaca usanga kanseri yaje. Mu gitereko ugasanga hagiyeyo ubuhoma, sinzi hariho igihe biterwa n'ibihe ababa barimwo, rero bigaca bigenda bihurirana nayo ma-oxydant, bigaca vyiremamwo utuntu tugomba kumera nk'utuntu tw'utubuto indani muri two turimwo ibintu vy'amashirashira, gutyo uca wumva yuko haca haziramwo kanseri y'igitereko. Iyo mwibere sindayi yumva bukebuke ngo nzobasigurire navyo tuzobirondera ingene vyiremarema, ugasanga kanseri y'ibere yagufashe gutyo. N'ama-oxydant rero agenda asigara mu mubiri wawe, ibigenda biyakuramwo harimwo iyi mitobe nyene ya karoti. Rero karoti bavuze ko zifitemwo ivyitwa antioxydant vyirukana iyo micafu, rero igenda ituma ivyo biba. Rero antioxydant ari muri karoti, ibi biraheza bikakugabanya ibyago vyo kuzogwara kanseri zimwe na zimwe, kubera kanseri ziri kwishi. Hariho kanseri ishobora kugufata ahantu no kwivuza bitazokunda, usanga bikaze, usanga bitoroshe. Rero karoti kandi ikaba ifise icitwa beta carotene, n'ubundi twe twayivuze. Ubushakashatsi rero bukaba bwagizene, ubushakashatsi bukaba bwaragaragaje ko umuntu ajya ibyo kurya birimwo beta carotene arizo zirimwo mu karoti kenshi bimurinda kanseri y'urura runini. Urumva ko bitoroshe. Umuntu rero ubundi bushakashatsi bugenda bwagaragaje ko abantu banywa itabi, kandi itabi burya rinyobwa n'abantu benshi, mbonse murabigabira ko ivyo bintu, bakaba batajya karoti, bafise ivyago vyo kugwara kanseri y'ibihaha, amahaha ku rwego rwikubye gatatu ugereranije n'abarinywa ariko bajya karoti nibura rimwe mu cyumweru rimwe mu ndwi. Murumva yuko rero twategerezwa kuba dufise ikintu kinini twokorera ko kugira ngo twijukire kurya ibintu bigezweho kama. Ikigira gatandatu rero mu bifasha gusohora imyanda mu mubiri ni karoti. Ikindi ciza cyo kurya karoti nuko isohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Karoti zikaba zizwiho kugabanya ibinure bibi mu mubiri w'umuntu, kandi mu matembabuzi yo mu mwijima ni igitigu. Umwijima ni igitigu. Igitigu rero kigizwe n'amazi ari ndani. Aya mazi hariho n'utundi tuzi twitwa sécrétion d'adrénaline, nkeka ari yo matembabuzi bariko baratubwira. Ego aya mazi ivyo bivuyemwo bikaba bituma umwijima ukora neza. Ayo mazi rero iyo yatanguye kuba adakora neza, muca mwumva rero yuko biba byahaye guhara. Ni kwa kungene nk'umuntu agenda ahantu nko ku mwanda mukuru, ugasanga byahaye nk'uko, ugasanga igitigu coco rero ntikiba kicigenga ubuntu mu gihe cyamaze kuba cananiwe. Ni handi usanga bakubwiye ngo wagwaye, hariho ivyitwa bya cirrhose ifata igitigu, hepatite, ariko hari n'igihe bigaragarira mu majisho. Umuntu ugasanga byabenje, nako ugasanga amaso yabenje,
abazi kuraba bagaca bakubwira mugenzi urwaye igitigu, hakaba n'uyundi arakorora ni mu mahaha ariko ugasanga n'ubundi n'igitigu cyabigizemo uruhare. Rero umwijima ukabukora neza byose bizogenda neza, igitigu kikaba gikora neza, umubiri wose urakenerwa cyane kuba uri kurakora neza mu gihe igitigu kimeze neza. Igitigu rero ni kucitondera cyane igitigu, kandi murabizi ko na leta ihora ibatumirira kwipimisha cyane cyane igitigu n'ibindi bintu, umutima n'ibindi, kwama kwa muganga nyene bamapima kugira barabe yuko ibiharuro biri normale. Ico gihe igitigu kimaze kuba cagize kuri hepatite B, A, minga irabaho, canke hepatite C irabaho, ariko B yo irahari. Yego, igitigu rero cyamaze kunanirana cyane, ni hahandi kigenda kivira mu nda, kitagikora ikintu na kimwe. Oh la la, kivira mu nda hamwe rero inda ibyimba, abantu bagaca batangura, ba dogiteri hariya kwa muganga bagaca batangura kugira icyitwa ponction. Iyo rero ni ituma haba kuvomwa kwaco, kuvoma kwayo mazi kigenda kiragira. Rero icyo tubahanurira nuko igitigu kubwawewe, nimba ushaka yuko tohura n'indwara nyinshi ziterwa n'igitigu, uhebe ibintu biremereza igitigu, uhereye ku nzoga zikaze, hakaba no kurya ibintu bikaze, ibinure. Hari n'igihe umaze kumva inyama cyane cyane z'ibinure, sinokubwira ngo inyama zitagira ibinure n'izihe, mugabo hari inyama ukunda gusanga zifise ibinure byinshi, nk'inyama y'ingurube n'ibinure nyene ubona byibonekeza ku nyama. Ivyo byose igitigu kirananirwa no kubisya neza, cyo kimwe n'umushishito unananirwa no kubisya neza. Inyama kandi yo ni special, inyama uyiriye uno munsi ntabwo isohokana n'ivyo wayikojeje uno munsi, iraja ahantu ikabanza ikamera ukuntu, ejo hariho igihe usanga ibihari, hirya y'ejo ikabona gusyebwa, hanyuma igasohoka, ibindi bikaja mu maraso, nk'uko nyene umubiri ukura amaraso mu byo wariye. Rero ucumva rero ko inyama naho muzikunda, fuma murya izitetse, kubera izitetse ziba zahiye. Nayo ubundi hariho inyama urahura kuri brochette, murabona brochette kwitabarino ikabigizwe n'utuntu nka 8, tujya tuntu 8 turi ku brochette canke 6 twose tukaturira rimwe, hanyuma tukaza mu nda. Wewe nuno munsi turi ku wa mbere, ubwo usanga ejo ku wa kabiri usubiye mu yindi nama mu kabari uri izindi, hirya y'ejo nuko ugasanga nko mu ndwi uri inyama incuro zishika nka 5. Inyama uraziriye hariya, waziriye brochette, urasubiye muhira wazisumye uziriye zihiye. Buri gihe inyama zikama ziri mu nda, kandi uzi yuko inyama zigoye ntuze umushishito ari wo estoma, bigoye yuko inyama uri yuno munsi irarisohotse nka bijya bindi uba wafunguye. Ucumva rero yuko ibyago biterwa n'inyama binyaruka, acho gituma bakubwira bati inyama yige gake. Ego uyiriye uno munsi urindire yuko ivamwo ikagenda, nimba hari bija mu mubiri bigafasha umubiri bikagenda, nimba hari bisohoka bigasohoka ukabijana hariya. Ariko bigiye bisangana mu mushishito, bimwe birasohoka ibindi bikagaruka, ibindi bikagenda ibindi bikagaruka. Rero bica bisaba yuko ntuzeye igitigu gisohora amantuze y'amazi agenda akogwa n'icitwa secretion d'adrénaline menshi. Ugasanga nyene cyarushe, umushishito warushe gutyo, ugasanga biriko bigenda nabi. Karoti rero zikaba zikungahaye ico bita fibre. Fibre twagiye tuvuga ko fibre ziba zikenewe n'umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu urakenera fibre ziri hagati ya y'amagrama 25 kugera ku 100 ni miligrama sha. Ani amagrama hagati
ya 25 na 30 kugira buri munsi kugira ngo umubiri w'umuntu wiyumve yuko umeze neza. Kandi ibyo byose biva mu byo dufungura bigenda bitandukanye. No mu karoti rero izi fibre ziravamo zigatuma umuntu atagwaragurika, zigatuma umubiri w'umuntu uba wuzuye wa wundi uri komple. Kandi umubiri w'umuntu wuzuye ntibirangwa nuko abyibushe cyane, birababesha bijya bintu. Ntuzurabe ngo umuntu arabyibushe ngo ni hakomeye. Ahubwo raba ko umuntu atagwaye kandi ntiyonze. Ikindi barabira ku muntu yabari muremure yabari mugufiya ni cakindi ni kimwe. Kuba urenze ibiro 50 nigihe bakubwiye ko uje gutanga amaraso ahantu ukwiza ibiro 50 bukomeye, ico gihe amaraso barayatora kwe. Rero byasaba rero yuko umuntu yategereza kuba yihereje iyo karoti ikamuhereza ayo mafibre umubiri ukeneye buri munsi, bikaguha n'inguvu zo gukora. Nayo handi turagenda tukakira tugakoresha n'inguvu tutakuye mu byo twafunguye, ubundi wakoze ukaruha wategereza kwakira ivyo gufungura bihurirana n'ivyo ushobora gukoresha. Ariko gituma bakubwira bati nta kujya cyane utari kurakora cyane. Nk'ubu wicaye ahantu, wicaye mu biro, ucigenda wakira inyama, wakira n'ibindi by'ibinure uvyihereza buri munsi. Rero ugaca kwiroturuva ni hahandi wisanga bakubwiye ngo genda muri sport. Ingufu zose wakoresheje ibikorwa ugaca ugenda ukazikoresha muri sport, uri kubitesha ubusa byose. No kuvuga ingufu wakoresheje akazi ukava aha ukagenda hariya ntiwicare ntugirente aho. Rero ukaburi kuraturira zantuze bya binure biri mu mubiri kubera urakora ukaruha nyene ukumva nyene yuko warushe. Ariko baciye bakubwira warengeje ibiro bagaca bakubwira ngo gira sport. Cyangwa uvuze zose wakoresheje uri kurakora akazi ugaca uzirukangana muri sport. Aha ni wumva yuko umuntu yarakwiye gukora cyane. Rero karoti nakubwiye iratanga fibre. Fibre rero ni ikintu c'ingenzi mu kugabanya umuvuduko w'amaraso n'ibinure bibi bija mu maraso. Fibre rero kandi ikaba ifasha mu kugogora ni kugubwa kujya kuntu umushishito nyene usya ni kugogora, kusya ni gusya nyene. Rero mu gukora mu mirimo myiza y'amara n'ubundi birafasha, hanyuma ikabuza isukari kwiyongera mu maraso. Rero karoti irakomeye cyane bagenzi. Tugenda ku 18 no musi tubafitiye byinshi, muga turaza kubaha umwanya wo kugira icyo mubajije canke mukaduterera canke mukatubwira ko muri ko muratwumviriza ntidutambe twirorera. Ego karoti ikigira 8 nuko ikaroti igabanya ibyago byo kurwara kanseri ifata imyanya y'ibanga. Ibi bireze muri iki gihe y'abagabo canke y'abagore, cyane cyane y'abagabo. Iyi bita prostate cancer canke kansera ya prostate mu kirundi ni bya bindi bya rubaga impande. Ibi bintu bikunze gufata abagabo bakuze. Abato nabo byabafashe nuko baba batigereye mu gufungura neza, kandi n'abakuze nabo nyene nukubera bitaba byagenze neza mu kungene bitwaye. Rero nimba uri kuranyumviriza ukiri muto, fatiranya uno mwanya w'ubuto bwawe utangure gufungura neza kugira ngo utegura hazoza hawe h'ubusaza bwawe mu myaka yo hejuru ya 60 canke hejuru ya 50. Murazi ko hariho ugeza ku myaka 50 agaca saza imburagihe, uguca usanga ageze ku myaka 60 yarabaye mutama no kunama yarunamye. Rero mu bituma umuntu yunama muca mwumva yuko hariho umugongo nawo indani hariyo niho habera byose kuvyerekeranye amaserire. Twarababwiye ko amaserire ari ubwoko bubiri, hariho serire végétale na serire animale. Serire végétale bakunda kuvuga serire souche. Serire souche végétale ni zituma umuntu agira
umubiri umeze neza nyene zituma haba izipfa hakaba n'izikura kubera serire z'umuntu zimeze nk'abasirikare b'umubiri amasirikare b'umubiri abo wavukanye si busigaranye nabo nyene hagati yabo barabyarana umusirikare yashaje abyara mutoyi nawe akaza akakubungabungira umubiri uyundi agapfa n'uyundi agapfa uyundi akavuka rimwe iyo umubiri ukomeye neza hapfuye umusirikare umwe havuka ngira abarenga igihumbi nivyo vyibi bakubwira vya reproduction ari byo vyibi vya maserire animal serire sushi animale zikaba nazo nyene zigenda gukorera mu ruti rw'umugongo uru ruti rw'umugongo rero nigo byose biberamo bimwe rero bigaca biza mu byo bita amafigo amatrompe ki ugasanga rero mu gihe uruti rw'umugongo rutakibasha kuba gozamuka ugasanga uruti rw'umugongo rwarafashwe n'indwara ugasanga nyene rusigaye rubabara urumaze kuba rubabara n'indani uca wumva yuko atamusaruro ruba rugitanga hajya za serire ziba zaratatswe n'amabagiteri agenda zirya arico gituma uzokumva umugabo ngo ntakirekura intanga zimeze neza zifise inguvu burya haba hariho ibindi bintu biba biriko birazituma ziba febre zigenda ziribwa n'ayo mabagiteri yamaze kuzinjirira hariya muri serire sushe ziba ziri mu giti cy'umugongo rero umaze kurwara umugongo urumva biba byavuye kuri ico giti cy'umugongo kandi mu giti cy'umugongo indani hari ico bita moelle épinière iyi moelle épinière niyo ituma haba connexion y'umubiri n'ubwonko rero ugaca usanga abagabo n'abandi n'abagore birashobora kuba ari uko nyene ntibakibasha bya bindi muri no misi vyeze ngo ngubu ngo hari imiti ngo yo kugirane ariko murumva byinshi biva kuko ngene amaserire yagiye aragabanura ubukana bigaca bituma ubwonko ntibugikomenikana neza n'uruti rw'umugongo na ya maserire na ya moelle épinière ngo bice biza direct ngo ugira uko wigira ugaca usanga byabaye nabi ivyo byose mwumvise ikibifasha ni ikaroti ubushakashatsi rero bwakozwe na kaminuza yitwa University of York bwagaragaje ko vitamine A na retinoic acid biboneka muri karoti vyogabanya icago nako ibyago byo kugwanya kanseri ku bagabo ubundi bushakashatsi bwakozwe n'ishuri ryitwa Harvard School of Public Health bwagaragaje ko abagabo bakunda kurya ibiribwa bikungahaye muri beta carotene nka karoti n'ibijumbu baba bigabanyiriza ibyago byo kurwara ivyo bita kanseri ifata imyanya y'ibanga y'abagabo prostate muca mwumva rero abagabo namwe yuko kwigirisha ngo ntimwojya ikaroti yuko bibagirira ingaruka iki cyenda niki karoti zigabanya ibyago byo guturika ku imitsi yo mu mutwe imitsi yo mu mutwe imaze guturika nk'iyo mu bwonko ituritse hacahaza ibintu by'ibibyimba uca wumva rero yuko ibintu by'ibibyimba biboze bica bitangura kuza mu bwonko rero byari byiza yuko karoti tuyikunda kuko ubundi bushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Harvard University ku bagore 90,000 b'abaforoma bukorwa mu gihe c'imyaka 8 byagaragaje ko abarya karoti nibura 5 mu ndwi bagabanya ibyago byo guturika imitsi ko kuri 2 kuri 3 ugereranije n'abazijya rimwe canke batazijya na rimwe mu kwezi bigaragara ko beta carotene iba iri muri karoti ifasha n'imitsi gukora neza bagenzi mwumve yuko ibi tubabwira ari impamo
karoti zongera kandi ni icumi, karoti zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine ziboneka muri karoti zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umubiri w'umuntu ufise ubudahangarwa bumeze neza, ushobora guhangana n'indwara zitandukanye. Karoti rero urumva ko ari kuzikunda, kandi karoti ziroroshe gutera. Ahantu hose muzobona habirengarenga, karoti ziza ziriruka. Cyo kimwe n'ibitunguru, yaba ari bitunguru sumu canke byaba ari bitunguru bisanzwe, byabindi vyitwa oignon rouge. Bijya no kubikunda, wagomba mwisahane ugatekana n'ibiharage bikaba byinshi, nta ngorane nimwe, ahubwo birakiza. Mu Buhindi niho bakira ibitunguru, wagomba nk'ikiro canke kirenga bakabiteka uko nyene, hanyuma bakabikoza ubugari. Yego, canke bakabigira isalade cyane. Ibitunguru hari iwabo nijya nawe, canke ipiripiri. Ipiripiri bararirima cyane. Yego, ikigira 11, ni ibintu 12 dusigaje bibiri. Ikigira 11, karoti zikungahaye ku butare bwa potassium. Ubutare rero bwa potassium, igikombe kimwe cy'umutobe wa karoti mbisi kiba kirimo hafi miligrama 400 ya potassium. Iyo potassium ikabifasha umutima gukora neza, ukanatera ku rugero rukwiriye. Ico ni 10. Turagiye kugira tubahe umurongo mube muri kazanura kugira tuce tuvuga icya 12. Reka mu guhamagara muraduhamagara kuri 62 95 68 41. 62 95 68 41, uko no gutelefona. Hanyuma kwandika message ni 71 68 ubusa 41. Alo. Amahoro neza. Ndi papa Queen ndinga mu Bukirasaza mu Tindama. Ego. Njegano nayikurikiranye kwere kandi cyatwubatse cyatujyoye. Urakoze. Ego, ase turabakunda rwose, waje twumatumviriza 5 kuri 5. Ego, murakoze. Ikarote urayihereza? Karote cy'umudamu arayinakora arayinekera kabisa mu nzu ndahita nka 3 canke 4. Ndagushimiye. Urarwaye amaso? Hano ko bimeze neza. Hari ibibazo bya bindi nyene by'abagore n'abagabo wigera ugira? Ariko nangorane kuri cyo gutakira umenga bituma biduka. Ibiro? Ikintu kiduza ibiro ushobora gusanga urya binure cyane, ibinyabinure. Nabunda kujinga magande nabintu nkora rwose by'umugumba nicaye nyene nanduka maho. Uguma wicaye, uzohora wipanga ku wa gatandatu uje mu gasiporo. Hanyuma inyama ukunda izitetse kurya cyane izokeje. Hanyuma mu ndwi ukazirya nka 2 konyene. Ego, kuko inyama iyo uriye inyama no musukagiye indejo isanga yayindi tarava mu nda. Asa nabyimutse ko wabitubari. Ego, no gufata umwanya ukavuga uti ni minsi 3 yayindi najya no munsi yagiye, reka ngiyindi kuwa mbere kuwa gatatu kuwa Mungu. Rwanda bigero ko nyene. Nuko nyene nayo ubundi uzosanga uko kubyibuha cyane biterwa n'ibyo binure by'inyama, kandi bizokugirira ikibazo cy'umutima mu gihe kiza, mu gihe utagira sport. Nabizo ko umuntu aranywa energy nayo bimeze guteka basa energy. Energy utegeza ko n'imwe ku munsi. Kandi naho nyene ntutegeza kuyinwa imisi yose, kuko energy uzobanza usoma inyuma ibyanditseko. Wopfunwa amazi. Nukuri je ndake kukubesha, uzoraba umuntu abigusomera neza bijya bintu byanditse inyuma. Nico kizoca kikwereka yuko energy naho iryoha ntabwo woyinwa imisi yose. Zizobankiriza. Energy ziracyose mugabo tugomba kuryoza ko ngo turafite ibibazo nabyo bitera.
ego hakunwa energy uzohora unywa amazi basi sawa urakoze rwose cyane cyane ubonye yayandi ava muri rirare uramaze kubuyanwa yaje no nkunda kudandagura nyene cyinji batukura senye basha ajya nyene uzuyakunda kuko amazi kama 100% niyo meza na yubundi energy ntimuramenya ikintu ikorwamo kimbega energy ikorwa mu nozenya mu byo bakora mu iyo farini nozenya burya nibi produit bijya nyene byanditse inyuma bavanga bimeze nk'ibifu bakavanga abo nadafasha n'isukari nyinshi ukirasosa gose energy ego nayo nyene barayishiramwo niyo mpamvu utategerezwa kuyinwa imisi yose wumvise urushe ngo reka nwe energy oya yifatire umwanya nizo nyamu zifatire umwanya nayo ubundi uzovyibuha usange hajemwo bya bibazo by'umutima cyane kandi afumba ko ngo mavyibuha gose ego nukuri uzugerageze ashobora gose cyane ego ukundi karoti kandi karoti ikaroti nawe wewe ariko uranyumviriza ubyumve karoti mukwiye kuzamwihereza cyane ni karoti nshasha nizo ziba zikaze uze wumviriza karoti imaze imisi iri kuzuba izo mugenda mubona ku aho nyene kwibarabara aho mutumbereye izo karoti yihekenye wumve nta karyohe ibifise muka karoti ivuye ibugarama ubunyene yigiye karoti ivuye ibugarama ubunyene bakiyaha mu gitondo canke inyuma ya saa sita murumva ibigifise amazi asosa irya nyene niyo karoti ukwiye kugiramo umutobe ukayiteka mu ndya ukayihekenya byose biragenda ego ndagushimiye wewe wa telefonye rero nabandi ntimwitange turacafise ntimwikumire nako turacafise iminota 8 ni ku 62 95 68 41 icya 12 nako ndababwira ni karoti ni nziza ku buzima bw'amagufa ego allo amahoro neza allo ego ndakumva sawa ego ni sawa reveriye mu buterero ego reveriye kaze ego ikiganiro nagikurikiranye ego nashaka kugira ngo mudusigure ko umuntu yofungura ibitesi cyangwa mbisi zose nico kimwe mbisi urayironga ikamera neza kandi twababwiye nshasha ego kuyitekaho uyitetse mu muceri ukarapa mu muceri ugateka mu gasosi ugateka mu mboga hose biragenda neza ego murakoze ego aho turabashimiye ego mujye ikaroti nshasha cyane cyane ego nizo zikiba zigisosa uzuraba uyihekenye igisosa niho iba ari nziza murakoze ego turabashimira abantu mwadukurikiranye naho mwanya umugenda turacafise iminota 7 rero twababwiye muratelefona kuri 62 95 68 41 rero twako tubabwira karoti nziza mu buzima bw'amagufa nico kigira 12 ikaroti rero kubera ukuntu karoti zikungahaye muri vitamine izi vitamine A ndetse no ku butare bwa phosphore ivyo bituma amagufa n'amenyo y'umuntu akunda kurya karoti bikomera uyundi allo mwiriwe turagize mwiriwe natwe barabashimiye ku kiganiro muriko muratanga ego tubyakira neza cyane ego ariko nagomba mbazi iyo ukoresheje kugiteka cyangwa kugirya mbisi ego bitanga ikibazo gikuru kuri jewe yego ikaroti mbisi ubu yiriye 100% ntubyumva
mugo ubundi itetse iba isosi, hari isosi igenda murabona ko inkono ishobora gukama gutyo, iyindi ikagenda mu muhisha igatuma, murabyumva. Ariko karoti nziza nakubwiye ikiva Bugarama imeze neza ugaca uyironga neza ukayihekenya. Jesi nibaza kwitanga umusaruro umwe ni karoti itetse, mugabo zose nico kimwe mu gihe karoti kimeze neza. Murakoze cyane. Ego cyangwa umutobe, wumvise umutobe w'ikaroti kukaze? Ego sukuyijya gusa, mwumvise ko hari no kuyisiga mu maso ukagira fresher. Allo ego turacasigaranye iminota 5. Ego kugira abantu nyene urazi ko gufata ku mutwe bitoroha, ni ku 62 95 68 41, kandi murumva ko ikiganiro gikurikirwa n'abantu batari bake. Uno musi twavuze ku ikaroti, tugaruke kuri wa mutobe w'ikaroti. Abanwa umutobe w'ikaroti nibo tuziko. Uziko rero umutobe w'ikaroti ukaze wari ufise kurusha zijya zitetse. Iki nico kibazo mwariko murabaza. Umutobe w'ikaroti cyangwa ikaroti ihekenywe ibikaze gusumba ijya itetswe. Kubera iki? Kubera uwo mutobe cyangwa iyo karoti yoyo ujyanye byose, kandi ntibisaba yuko uyikura kwigishishwa. Oya, ikarotiza imbeze kujya nyene ikiri nzima, hanyuma ukaronga gusa akavuga kura ko nta kindi ukurako ugaca uyihereza. Cyangwa kira ya karoti nyene murazi yuko hasigaye hari ibira bijya bisya bisyokora ikaroti neza ikayigira potage, nka potage wagomba ukamimina canke ukajyana ukayihereza nk'isosi. Umutobe rero uzwi ko kuba gutuma uruhu rumererwa neza, rugatoha neza, rugasa neza. Ni umuti w'umwimerere uvura zimwe mu ngwara z'uruhu, cyane cyane uruhu rwo mu maso. Kubera ko rero ukwita icitwa beta carotene kiba kiboneka muri karoti, bituma kunywa umutobe wazo birinda uruhu kwankirizwa n'imirasire y'izuba. Uramaze kubona n'umuntu w'inzobe iyo yagiye kuzuba kenshi yuko agira yirabura. Muze murabe akana badakunda gushira kuzuba usanga kari inzobe. Mugabo uko umuntu agenda atera kura, muramaze kubona ko ari agenda ahindura ibara gutyo. Rero ikaroti uyijya ntibihinduka naho kwirirwa kuzuba. Rero birasaba rero yuko tubyitondera cyane tukawihereza. Karoti zirashazimbutse, nizasengisa ziraboneka iz'igihumbi, z'icatanu, ikiro ca 2. Umutobe rero wa karoti nkuko bivugwa n'urubuga https utuburungu 2 n'utundi dukitse 2 positive r akaburungu fr, bavuga yuko ari mwiza cyane mu buzima bw'amaso. Twabivuze aha rero turiko turegereza guheza. Karoti rero sikiribwa cibitangaza nkuko musanzwe mubibona ku masoko, zirahari ntabwo zizimvye. Burya karoti zizimbutse gusumbya beterave nazo twavuze yuko zizana amaraso, nazo nyene ntimuze muzibagirwe. Ivyo kurya birimwo beterave icambere birahinduka. Ubishize mu muceri yewana usanga ari utuntu twiza. Ubishize mu birayi nico kimwe usanga bisa neza. Ubishize mu mateke ni kwa kundi. Rero beterave ituma amaraso nyene yiyongera. Hariho n'abayinwa kome potage canke bakayinwa nk'umutobe beterave. Rero na karoti nuko sikiribwa cigitangaza ku buryo cyafasha umuntu kubona kutabona. Rero biraboneka cyane ni Bujumbura birahari. Vitamine rero ayiboneka muri iyo karoti iratuma umuntu ahagarika kwambara amadarubini n'amarori. Rero biratuma utacambara amarori. Warariye karoti neza n'amarori urayata. Ahubwo umutobe
uwo mutobe rero urafasha mu gihe umuntu aba afise ibibazo byo kutabona iyo hijimye. Murazi yuko hari abantu iyo bwije amatara agacika aca yicara ahantu akarindira yuko amatara agaruka kuba amaze kuyamenyera. Rero uwo mutobe urafasha ivyo. Ibindi umutobe ufasha wa karoti kandi akumira indwara imeze gute? Izijya ngwara zifata amaso zazindi za bya bintu biza mu maso by'ibintu mengana ibiharagi bimwe babaga, kandi ukagira n'akamaro gakomeye ku mubiri w'umuntu mu guhangana impinduka hanze hoho barabizi yuko hari ibihe by'ubushuhe bya bindi usanga abantu baba bashushe cyane no kwambara batambara, n'igihe baba bambaye ibigoti n'ibirato by'imibirikira hakoroka ibintu by'amabuye by'ibineje gutyo. Rero wari karoti ino iwacu hoho birasanzwe kubyerekeranye n'impinduka z'igihe hoho nta ngorane. Umuntu rero yumva ananiwe cyane ashobora kwihereza ikaroti kuko zikongereza vitamine ziguha ubudahangarwa bw'ivyo bituma unanirwa. Uwo mutobe rero ni mwiza cyane ku maraso, ayavamwo icitwa acide urique mu Kirundi numbazi. Umutobe rero wa karoti kandi uvura ibisebe vyo ku mubiri n'ivy'indani, nyene indani mu mushishito. Ego ubutane rero biboneka muri uwo mutobe babwita potassium, calcium, magnesium, phosphore, zinc, sodium, manganese, fer, cuivre, selenium n'izindi nyinshi kandi ziba zinjira mu maraso mu buryo bworoshe. Ni ukuvuga izo iyo uriye ikaroti ni ukuvuga birihuta kwinjira mu maraso. Ni nka kujya ko umuntu aba anyoye inzoga zigize inzoga zambiye gutyo, noneho inzoga zikaze urabe mu minota 5 canke 10 uba wamaze kwandika 8. Nicyo kimwe n'amazi, turabe wanyoye amazi wanyotewe canke ukanwa amazi avuye muri frigo, arakwereka yuko yanyoye direct acagenda mu mitsi. N'inzoga nuko umutobe wa karoti nawe nyene nuko wihuta kugenda mu mitsi kumara ibibazo. Ni nka kujya kwa amazi, ni nka kujya kw'inzoga. Nico gituma rero bababwira bati hakunwe inzoga zikaze igihe cyose wozireka ukihereza uno mutobe w'intuze, hanyuma unwa energy nawe yigerera, kuko muri rusangi barandika yuko unwa energy ntabwo ari umudamu yibungenze. Mwe mwibaza ko ari kubera iki? Urazi yuko ukunda kunwa energy ufise ibibazo ntabwo bitera umuvyeyi afise imbanyi gusa, na wewe ufise ikindi kibazo muri wewe hajya ntikibuze ico energy yovyura ugasanga uragiye no kwa muganga. Rero energy urayinwa no munsi hanyuma ukagomba kuyinwa hirya yejo, apana kuyinwa igihe cyose. Hari n'igihe bakubwira ntumwe zibiri kuko uhakwa kubura n'itiro. Kubera iki babigira? Rero nta ukubuje kuzinwa ariko urigerera. Rero ndabona yuko twarengeje. Rero mwari kumwe na Ndikuriyo Mirance, hano ni Radio Uhuru samiranira kwijana na 4. Ikiganiro cyari kiganiro cy'amagara y'abantu kuri twese biciye mu byo dufungura, mu byo tunwa, eka n'ubuzima bwiza bubasage mwese aho muherereye. Ndikuriyo Mirance, muzosubira uyundi mwanya. Murakoze, Imana ibahezagire.